mwiza mana uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. waremye ijuru isi n'inyanja, undema mu ishusho yawe, nanjye nkundira ngushime warakoze. uri mwiza mana uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza ku bana bawe. waremye ijuru isi n'inyanja, undema mu ishusho yawe, nanjye nkundira ngushime mwami warakoze. mwiza mana uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri. Turagushima, turagushima, warakoze, warakoze, warakoze. Reka tugushime mana uri mwiza, imirimo wakoze irahambaye, kuba tukiriho ni kubwawe wowe mana. turanezerewe cyane nibyo cyasibye, turanezerewe, abanezerewe dushira ibiganza hejuru dushima Yesu ashimwe muto. Imana iraduhaye turungutse irindi shengero, Imana ikutije ryo mu misoro. Ivyo ni ibintu rero twishimira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amina muto, turikangurukira Imana izo zisi Imana idukoreye. Turanezerewe mu mutima ku bintu Imana ikoze kwikutije ishengero ryayo. Abaririmbyi turanezerewe, ishengero ry'Imana turanezerewe, kuko n'ibintu bikomeye Imana ikoze. Yesu ashimwe. Imvukira turanezerewe, abashyitsi twese turanezerewe. Rero gisoroyoye mukundi, dufise umunezero ukomeye. Aha rero ibikorwa dukora si iby'ubusa, Imana izobiduhembera. Warakoze.
Gomba tubandanye kwakirana. Sabe murongozi wa Sangire wa hano aza turamutse. Gomba tubandanye kwakirana. Sabe murongozi wa Sangire wa hano aza turamutse. Yesu Yesu naduhana umugisha. Uramwakiriye ibiganza by'urukundo. Kaze kaze atumenyeshe ibikurikira. Yesu wacu arakoze agize neza. Tugomba twakirane dushishikare kandi muraza muri hanga ngo turufite umwanya muto turaza kwihuta cyane mu kwakirana hanyuma kubera ko baraza baranyibutsa abo dukora ntabwo ubusanga bigoye gatoya. Twagomba dusabe aba batanu n'abatamakazi barenze imyaka 60 ejo twabakiriye hamwe abo bari hose babandi barize bose bahagarara aho bari. Twababonye na mama be namubonye twabonye yashitse gasengero ryo mu Gisoro sengero ryo mu Gisoro igituma ngomba bazagiza ngo mitwe ni hape tujana musanga musara ituri kakwa rigenda ngomba rero kumeha shishikara turafise abana bavuka ngaha turafise n'abuzukuru n'abakazana n'abakwe haba nyamuto haba ubundi bubwiriza haba muri ya misiyoni abavuka ngaho bose n'abakazana n'abakwe n'abuzukuru bobyaruka mu kibazo cyabo aho bari hose aho ndabikorereza kwe tubarangire bangana batamurangana aha nakuza bakwe abakazana abuzukuru n'abana
kubwiriza muri andi masantre hamwe no kubwiriza abanyamuto bashike hamwe n'abavugabutumwa bose baduherekeje bose nabugendayo bari hose batambuke abavugabutumwa bose batanze imana yuko atari umubwiriza w'inyamuto abavugabutumwa kiretse abatari kubwiriza w'inyamuto mwarimu aciyicara kandi yakoze ngaha mwarimu wamenye ntabwo asigaye yicaye abamubwiriza w'inyamuto gusa ndetse rero n'abadamu bose baduherekeje ukabona n'abatwe ubwiriza bwacu kandi n'abahagurukiye kugira ngo bahaguruke n'abadamu bose n'abapasiteri bahaguruke bose kandi hadashishikara abana harimo na korale yatewe Buhiga korale y'Ubuhiga murazi ko muvuka ngaha n'abatari babigirira bimenye nta mwaje muhira nurete bikabwira ngo nyine nje twikora neza gusa nyine na kare mubwiriza w'Ubuhiga cyangwa se Buhiga aramuzisengera Yesu nashimwe Yesu nashimwe Abavugiye cyane mu izina rya Yesu Yesu arahezagire cyane biganza by'urukundo kaze cyane imana ibahezagire murantunga birangora itonde nubona rongoye none amana mwiyobewe nguriya isoro amashimeshe kwa Yesu azotunganiriza neza kandi giturira zorya kandi ugazorenganya kuko n'umwana w'ishengero ayandi mashimeshe kwa Yesu kuri barakuze uranaka mu minsi gucubaka ababaye mu runini y'abantu bakora ku muryango muri tekorero Yesu yateba kuko biracari dushishikare twakira abashyitsi turasubira indatara kuyikeza aho bari mu byago tukabiyegereza sinari nabyibutse mbega abajyaha n'abakunzi bacu hano bagize neza mbega nabo tubiyegereze kaze mane bahezagire kandi akubera ko ntamutomboye neza hari abantu benshi banezerezwe na runo rubanza baza gufatanya nawe bo mu masengero n'ubwiza butandukanye tuba tutavuga ngo batahagurutse abarimu babyaguruke tubakire mu izina rya Yesu aho harimo n'abona muri yitwa bakode nabo mugari n'abandi hariya bona ntari ndavyibagiye kwe urugozo rwogere nawe nyene Yesu abahezagire gabanya nabi Gitega n'abahe n'ibindi vyinshi nubwo mwari babwiye ibiganza by'urukundo hari bavuga twenda ngo muracanezerewe korale fafare bana bacu bagerageza kuza batera iteka bahaguruke ibyo mwarimu yari yavuze gufatanya ibikorwa aho yari yavuze haguruka ntabwo abasirikare tugire kujya turamukanye Yesu abayezagiye turabaye akato muri korale fafare
Yesu n'abahezagire. mbega nabo tubiyegereze akeba n'abari inyuma bacanezerewe biganza by'urukundo mane bahezagire kandi cyane mwarakoze kuza kudutera iteka mane bahezagire none rero abo bana batwibagira birashoboka tukaba aho n'abandi bapeganye mashini bagagati twebwe niyibutse abo barimo uhabuka tukabakira baba bari bacu ngaha babiri twabirenganije twabwiruka twateye byose umegurira bano bakorera musize twari byo sizi kubana n'abandi bantu kuko muri hari mashini bakabiyarira icyakikije hano mega seyo n'abantu batahutse tubiyegereze biganza by'urukundo biyumve aza cyane imana ibahezagire none rero dusaba umubyeyi wacu wa kabiri ashikano baturamutse uburori bwawe turamuka ishengero ry'imana turabize gakeye bari bahezagire cyane mbega ababyeyi beza biganza by'urukundo yani amateka bwabere y'itubaza murakoze murakoze reka tubasabe batumye sikurikira murakoze cyane ibyo bimeze neza ariko murabyihangana murabyumva bari ku mugo none uwo bahanze babonera ukaruhuka gatoya rero turafite ababyeyi hano dusabe uriya mubyeyi aje hano aradufasha atwewe dufasha hano hanyuma dusabe tumubwire ishengero riganye hafi aramutse ishengero ry'imana Yesu nashimwe. Tugorore ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu. Turabakeje mu izina rya Yesu. Yesu nabaha umugisha. Shengero ry'Imana amahoro. Turabatije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Imana nibahezagire. reka shengero ry'imana turabahaye ikaze byerekana ibiganza by'urukundo hanze cyane kandi imana ibahezagire bizagire gatoya ishengero adushishikarire n'ibindi biri imbere turabahaye Reka shengero ry'Imana muranezerewe. Abanezerewe ibiganza by'urukundo. Bagomba dusabe nyakubahwa musitanteri w'ikomine yacu ya Bigi kugira ngo ashike hano ace abaramutsa natwe tumuramutsa. Turamuhaye ikaze ndazi yuko hariho benshi mutari mumuzi ariko Imana yarateye iteka mubone mwese yaje kutugendera muri uno munsi mukuru none rero reka tumwakire bace baturamutsa natwe tubaramutsa. Aleluya shengero ry'Imana. Isoro muri amahoro. Yesu nashimwe cyane. Murakoze kumpakanya ngo mwongere. Murakoze kandi kunyakira. Yesu nabahezagire. Reka muramakire avuga tumakire twakira hamwe n'abashitsi bacu bose duce dusaba umubwiriza ashike hano umurongozi wasanzwe bwanadufashe kwakira abashitsi bose na nyakubahwa musitanteri wacu ariko Yesu ashimwe
tumaze iminsi turi ngaha hamwe n'abakozi b'Imana mbona batangiye hano imbere twaraje ariko twari dufise ijambo twarumvikanye n'inama nkuru y'ishengero nicyo gituma ngomba tubashikirize iby'inama nkuru y'ishengero yiyumviriye kubera ko inama y'ishengero yari maze kwihweza ica iguma isaba yuko Gisoro yoba ububwiriza. Haraje intumwa nyinshi zije zizanye no kuraba ko Gisoro ibereye guhabwa ububwiriza. Amanama yose yabaye yarashikirijwe inama nkuru y'ishengero. None kuno munsi inama nkuru y'ishengero rya Pentecote ryo mu Ruyigi yadutumye gushikiriza ko Gisoro uyu munsi wari ububwiriza nimubwakiriye. Hanyuma rero icyatumye mubona benshi baza kuraba ko Gisoro ibereye kuba ububwiriza, hariho ibiba bisabwa iyo Gisoro ibaye ububwiriza. Hari ibyo babwiriza guca bakora. Gisoro nyene n'abayisanira ububwiriza bose bakayishigikira. Icya mbere hariho ibikorwa bizorangurirwa ngaha. Igikorwa cya mbere aha niho hazokwama haba isangiza yera. Ni ukuvuga inyamuto bazobakenera uko muri abana babo, mugabo kandi ngaha muzokwama mugira isangiza yera, kandi aha niho muzohora mugirira urubatirizo. Ikigira gatatu, aha niho muzohora mugirira umunsi mukuru wa Noheli. Aha niho muzohora mugirira umunsi mukuru wa Pasika. Aha niho muzohora mugirira umunsi mukuru wa Pentecote. Ibikorwa bizoharangurira hariho kuringaniza ubugingo, hariho ibikorwa byo kwakira abarengeje ubugingo, hariho inama z'ububwiriza zizohora zibera ngaha mu Gisoro. Hanyuma amasengero azohakukira ni Gisoro na Munyika. Hasigaye kumenya umupasiteri azohakorera, umubwiriza azoharongora. Umubwiriza yitwa Niyonzima Silvestre. Ashike hano utamumubone. N'uyu azorongora umubwiriza bwo mu Gisoro. Mbega abanyagisoro muramakiriye? Abamakiriye ibiganza by'urukundo. Mana yo mw'ijuru ibahezagire, nayo nimuhezagire hanze cyane. Aha rero muranyumvirize, banza mwumvirize, dusabe umwungeri wa kabiri nawe agira icyo avuga kuri ibyo kandi atanga impanuro. Turamuha ikaze. Bwa mbere dusubire kandi amahoro amahoro Imana yubahirizagiye. Yewe mpagurukanye n'ubukene bwa Gisoro. Iminsi mwabaze musaba kugira ngo nawe kugira ngo batwibagiwe, ariko ntibabyibagira ko bwari bwabereye kuri rwamagezi. Turabakereje kuringanirano rwose. Ariko rero aha uruzi umutwaro bari gusanganya umutwaro uzagendeye gutomo ubu mudokora mwenyene aha uzohora
azoba isangira amafonato azoba isibano bagenda ibikorwa bitwakorerwa bitabiriye kandi bya bikorwa mwari musangiye n'inyabutobo uzobikora mwege n'ubu uzohabwa ikiwanyu ubikore uteraguza ababyeyi hariya urero urabaye abagabo nakujya umusore yubaka urugo uratanguye kubaka urugo kandi naje kutadutekereza naba tunabazi bazi tukaba rero tubakenge cyane uzobikore neza mwisunze ijambo ry'Imana nagomba ndabahe ijambo ry'Imana ngaha ukiretse Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto yarabahanuye igice cya mbere Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto reka turabe ijambo rigufiya igice cya 16 umurongo wa 13 na 14 avuga ngo mwabe mugabye ushikame mu kwizera uba abagabo kugira inkomezi ibyo mukora byose ubikorane iki urukundo ibyo mukora byose uzobikorane urukundo ukunda Imana namwe ubwanyu gukundana aho umwe abakundana n'Imana Imana niho mu kuvuga rwanda bariko baratugana kandi gafite amashani oya uzabikora neza urashikira umubwiriza azoba imbere ari usanga hino bavuga ubutumwa ubayoboke ugirindero uzobimenya murabona n'ikunakubu bya hanyuma rero nisigira ko byose Imana izobibafasha muri Filipi inyuma gatoya muri Filipi igice cya 10 kabiri muri Filipi igice cya kabiri kuri umurongo wa 14 n'uwo murongo wa 14 kuvuga ngo mukore byose atakidodoka atakuhaye ibi Imana ikora uko nakavuga gisoro izogaruka tuhayoberwa izogaruka tuhayoberwa kuko murabona intangiriro ko mufise urusengero ariko mu rusengero bwa aho n'isiga tuzogaruka nibwo abaturere muzokamenya tukaba rero tubashimiye ingene mwihanganye mukarorera mukahita mukarindira umunsi kuko ntiwari bwagere muzobikore rero neza mwumvikana abakozi b'Imana idodomba uzaharira Imana ibahezagire tubamenyeshe ububwiriza bubaye ububwiriza bugira 102 mw'ishengero rya Pentecote ryo mu Ruyigi nagomba nanjye ndabakeze kuko niho murazi yuko mvuka ngaha mu gisoro n'iwacu icyo bituma ndabakeje kuri iri teka mutewe kandi nongera ndabamenyesha yuko n'ishengero rya Pentecote ryo mu Ruyigi ryabahaye umubwiriza yemeye ko rizobashigikira muzoba muri mwenyene muzoba muri kumwe na twe turashimira Imana rero kuri uyu munsi bagomba dusome ijambo ry'Imana y'uno munsi makiriya cete Pawulo yandikiye Filipi iriya gice cya 4 dusome ujya murongo wa 4 dusome n'umurongo wa 6 kandi gusa kuri 6 avuga ngo mwame munezererwa umwami wacu isi yose ndabivuze ubugira kabiri nimunezerwe ubugwaneza bwanyu menywe n'abantu bose umwami wacu ari hafi ntimugire icyo mwiganyira ariko muri byose ibyo mugomba bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka n'aya majambo y'Imana Pawulo yabwiye ishengero rya Filipi ababwira ati mwame munezerwa iminsi yose mu mwami wacu
shengero ry'Imana tugire Kristo kandi subiye kandi gushima cyane kuri aka kanya bampaye nezerwa na namwe kubona mwanyakiriye ngaha nk'uko babivuze. Murashobora kuba mutari munzi, hari abari banzi kumbure mu mihana kuko na jewe ndiwo ngaha nyene hafi ntabwo tuwakure. Abari banzi bandugiriza ibiganza. Imana ihabwe icyubahiro. Murabona ko ndiwo ngaha. None rero mumpaye akanya kugira ngo nsubire kubaramutsa, nsubira kandi kubabwira ko nezerewe nitavye akamo natewe n'indongozi zanyu. Mwongere yampaye ubutumire kugira ngo nze kunezerwa n'ishengero ry'Imana ngaha mu Busoro kuri uno munsi udasanzwe cyane ku banyagisoro. None rero ndabashimiye cyane, Imana ibandanye ibahera umugisha. Nshimye kandi ko na jewe Imana yamfashije nkashobora gushika ngaha kugira ngo nk'uko badusabiye ko abanyagisoro twogumana umunezero, dusangire umunezero mufise uno munsi, kandi twizera ko umunezero muzowamana ibihe byose. Imana izera ari 102 dushize ko ubugabutse uno munsi. None rero indirimbo z'abaririmbyi korale ngaha mu Busoro na Munyika baririmbira hamwe kaze uhimbaze Imana. Urumva yuko aho kubwiririza no kumenyekanishiriza ijambo ry'Imana hagutse cyane rwose. Icyo ni ikintu cyane dushimira ishengero rya Pentecote. Mumfashe ishengero ry'Imana tubakeze cyane. Barashimira abagabo bose n'imisore Imana ibahezagiye. Kandi by'ukuri murabizi neza namwe mutatwibagiye uhereye mu myaka irenga Imana yakoze byinshi by'ibitangaza mu Busoro. Ubu ho twiteze ko Imana igiye kudushiriza kuva mu gitondo baduhezagira n'ubu bakiduhezagira ni ukuri umugisha mu waki Imana ibahezagira. Bagomba dusakanya neza ngere dufite uko twobivuga uko umva twoshima Imana kuko natwe yadukoreye ibindi bitangaza biteye ubwoba. Rero hamwe n'ibyo tugomba gutwara umwanya muremure, bagomba gushima Imana mu buryo bugufinya. Bagomba duhere ababyeyi bacu, abungere baturongoye batubaye hagufi n'ibi bikorwa mubona byakorekeye aha mu Busoro. Rero hamwe n'ibyo twarateguye akagano ke gatoyi nk'akabana nyene umwana uramuzi ashobora gutegura ikintu kirengeye cy'umubyeyi nawe yotegura. Umubyeyi aguma ari umubyeyi, umwana nawe aguma ari umwana. Rero bagomba tubasabe icyubahiro cyabo byaguruke kugira ngo abashikirize. Bagomba dusabe umusantre kugira ngo adufashe hamwe na mugenzi we ukirire kano kagano ke kiririze kama.
bagerageje kuzigama imitima y'abanyagisoro no kubahimiriza mu bikorwa bya misi yose, nabo bagomba babyaguruke. Turafise abakuru b'amasantere bakiriza, bagomba bisabe n'ababwiriza akafatano. Turafise ababwiriza bacu ari Imana yagiye dutera iteka, twama tugenda duseka amahasa. Abandi kenshi usanga bafite umubwiriza umwe, natwe twaragiye ibibakwe tugira ababwiriza babiri, kandi bose batubera umugisha. Nabo twari tubasabye kugira bashike hano afatano gatoyi avuye ku mwana y'Agawa, agashima uko kari, ariko tugasaba abavugabutumwa ko baba hasi bagurukiye muri byose, arya umwana agamburuka neza, nawe baramushimira. Rero namwe twobibabwira, bagomba dusabe umwana w'umunyika kugira ngo bikunde afite intege bagenzi biwe. Aba nabo bari mu bakozi b'Imana twakoranye ibikorwa byinshi ngaha kw'isengero mu Gisoro. Ibyo ndabivuze mu buryo bwa kera, no munsi wo urumva ko hitwa irindi zina, ko dusa n'abashimira abakozi b'Imana hamwe n'abo babyeyi batitwararitse mu bihe twariko turakora n'ibikorwa. Ntibaravye ubugabo dufise canke ngo barabe ubunebwe dufise, baragerageje kudutunga uko twari tumeze mu ntege nke zacu. Ni nayo mpamvu vyaduteye intege natwe tubonye ukuntu batwitwararitse, kandi twari ahubwo gushirwa kumbure inyuma y'uruzitiro, mugabo bemera ko dukorana ibikorwa hamwe nabo. Niyo mpamvu cyaduteye umunezero hamwe n'aba bene wacu, hariho bakuru bacu, hariho batoyi bacu, n'abajya mwabonye bahagurukije hiyo hagati mw'ishengero. Gusa bakoze nyine ibikorwa, iyo mw'ishengero bariyo, hari n'abari ku bindi bikorwa hariya, ariko bose bakaba batumanya iryo jambo. Imana ntibarahita. Hari ikindi kintu cyane, irindi semo bagomba dutandukire. Uyu munsi twagira ibibakwe biteye ubwoba, ariko ni umunezero nawo novuga uburemere bwawo cyangwa ubwaguke bwawo. Amasoro twari tumenyereye gusenga turi bake, kumbure tudashobora gushika ku muryango nk'uko ndabibona. Kuvuga uyu munsi ho rero Imana yatugendeye kuruta uko yahora igendera mu Gisoro. Turafise umushitsi w'iteka nyakubahwa Stanley, arongoye komine yacu nziza kandi yagutse. Nawe turafise bahasha cyangwa agaseke
baduteguriye bagomba dusabe abatama bacu basanzwe nabo bakadushyikirize nyakubahwa basaba abakozi. nuko rero nk'uko mubyumvise banyakubahwa matura abana banyu nta mwana yigera kuri imbere y'umubyeyi muradushimira uko nyene ni mu gisoro baduhuza ku mutima bahezaki zina ishengero rya Panekote ryo mu Ruyigi no ku izina ryanjye nyine agomba mbonereho akakanya keza ko gushimira no gukengurukira abashitsi bacu baba abavuye Bujumbura abavuye mu bundi burere abo dusanze dufatikanya hano ku rusengero rwo mu Gisoro nimwe mwatumye haba ububwiriza none rero twagomba tubakengurukire mwese namwebwe mwese mwaje kudufasha uru rubanza uhereye kuri nyakubahwa musitanteri wacu wa komine Ruyigi namwebwe barinzi mwese mwashoboye kuza gufatikanya natwe rero twagomba tubashimire gicese twagomba tubakengurukire tuvuga tuti Imana yo mu ijuru nibahezagire mwese Imana yo mu ijuru nibahe umugisha rero amiga ya mbere araheze ndabasiga amashimwe kubw'imirimo ikomeye uwo mwami yadukora